abenshi mu mafilme tubona mu byo tubona bavuga ngo Amerika bose bafise rêve yo kuba muri Amerika kubera ivyo batweretse abanyamerika ni vyiza gusa ntibatweretse amadefo yabo. I have a dream kandi izoshika. Ico kintu ndumva ko ndakenera ko hazoza abantu bava hanze bavuga ati iki kintu ni c'abarundi. Hello, ni sawa mumeze neza murakomeye. Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Bivanye naho umwe wese aherereye muri kano kanya. Amasaha kurarabira kino kiganiro hama kuri micro za K90 TV ni Aimé Sandrine Uwimana. Mima kenenda bakumvuye kandi nzira ko mwese mumeze neza. Hama uno munsi kuri no tariki nifuje nabazani aba invité be special. When I'm saying special is special. Nta biti birebire. Hama nibaza ko no babereka bakabidondorako. Ibo bavuganje nibaza ko rero cyatangura mwitwa gute? Nitwa Bruce Ntawanga. Uburyo bwanje naho hakaba hari umwigeme mwiza cyane. Namwe mwitwa gute? Nitwa Lorraine Dasinetega. Murakoze cyane nibaze ko mwababonye hama abatumire bacu nabo buno munsi mwitwa Bruce yitwa Dacia. Hama muri make n'abarundi kazi. Ego. Hama today dushaka kuganira ku kintu cerekeye igihugu cacu, Uburundi bwacu. Ico tubuzi ko kubijanye novuga gute kubijanye n'ururimi mu kinofunofu bavuga ngo tourisme, kubijanye na tourisme mu Burundi ngene imeze, ingene iteye imbere aho tugeze uko bimeze. Nashaka mbaze umutumire wacu Brice, uri Murundi ndibaza. Ego. Ubuzi kwiko Burundi. Burundi ndabuzi nk'igihugu ciza, igihugu gifise klima nziza, igihugu cimbuka, ego igihugu mu bijanye no kubaho ataco kibuze. Ego. Okay, wakuriye ngaha mu Burundi. Ego. None warigeze ubona Uburundi bugendeko? Hari ivyo nakuze mbona niboneje n'amaso yanje. Mu myaka iheze atari kera cyane bwaragendegwa ku rugezo kanaka. Hari n'ivyo twakuze tubwira ati kera baragendera Burundi baje kuraba ibikoko, baje kuraba amashamba cimeza, baje kuraba ingoma, baje kuraba Tanganyika, Tanganyika, baje kurya umukeke. Nakuze renda bibona bibaho buragendegwa kumbura isi ku rugezo mvuze nti nk'ahandi cyane ariko ku rugezo nyene rwacu ruragendegwa. Yego. Okay, murakoze cyane. Katubaze no mukobwa wacu mwiza gose. Ni sawa Dasi? Sawa. Meze neza Cyane gose. Uri Murundi kazi? Ijana kwijana. Okay. Uburundi ubuzi kwiki nawe? Jewe Uburundi ko ndabuzi ko nkuko yabivuze Bruce ni igihugu ciza vraiment. Kiri kwije. Que ça soit mu bintu économique, que ça soit mu bintu byo kurima, que ça soit mu bwenge kiri kwije. Ni igihugu abantu benshi iyo baje bavuye hanze bumva ati wow, hari agakirima keza kari karayivuga sama yino vraiment iraryoshe sico kimwe nko handi. Kiraryoshe tout simplement. Ego. Murakoze cyane. Ni igiki twokora kugira umuntu ari hanze yumve yo kumva yuko aje mu Burundi atokwifuza kuhava echa hagura parcelle? Okay, ikibazo baje ni ciza cyane. Fait mu gihugu c'u Burundi bwacu ugiye kuraba muri generation zacu canke nk'aba jeune enfant indani usanga bamwe birabagora kwemera kari n'abarundi bageze hanze y'igihugu. Abandi nabo birabagora kuvuga kari abarundi kubera kahise gahitiye mu Burundi intambara. Ikintu kibuze cyane mpere imbere yuko nza kubishoka ikibazo cawe usanga bigoye aho umuntu hagara akavuga ati ndafise idarapo ry'u Burundi hanze, ndafise ndi Umurundi, akemera kari Umurundi hama akarengera ibyo twita bibi bihari, akarengera ibyo twita amadefo tuzi, akavuga ivyiza by'u Burundi. Ico kirabuze mu bajene bacu n'abari ngaha natwe ubwacu bari ngaha. Burya mu kirundi bavuga ngo nta nyambo ibura gahonzi.
nta gihugu na kimwe kidafise ibitagenda neza n'ibigenda neza, ariko benshi bararengera ibitagenda neza bakavuga ibigenda neza. Abenshi mu mafilme tubona, mu byo tubona bavuga ngo Amerika bose bafise rêve yo kuba muri Amerika, kubera ivyo batweretse abanyamerika ni vyiza gusa, ntibatweretse amadefo yabo, nico tubuze. Rero ngerageje gushaka ikibazo cyo kubaza ikintu gihari ngaho iwacu dushaka kubwira abantu kubaho, kubona dushaka kubaho tukavyuka tukagenda, umuntu agashobora kuba yovyuka akaja gukora, umuntu ashobora kuba ahantu hose mu Burundi ushobora kuhaba. Ntiturumva abantu bishwe kubera hari amaneje canke hari ive, abantu bapfuye kubera imbeho canke kubera ubushuhe. ushobora gutera ikintu mu Burundi hano kikamera, ni impano dufite Imana yaduhaye. Rero ni ikintu ushobora kubwira umuntu wari we wese ari hanze, apart y'ivyo bya climat, ibintu bigaragara biboneka, hari amahoro. Uyu munsi umuntu ashobora kwicara agakora agatera imbere. Hama rero accent kakasumba ibindi nkuze kuvuga, ni igihugu kirimwo abantu baryoherwa, abarundi bararyoherwa, abarundi ntiba nk'abanyamahanga abarundi ntibinuba abandi. hari ibihugu ujamwo kuvuga ati ndi umunyamahanga bashobora kwiruka inyuma. Hama turafise ibintu byinshi byo kurata, turafise ibintu bitandukanye byo kurata. Nibaza ko waba uramutse ufasa akanya ugasigurira umuntu ashobora kuza ngaha akisanta akaguma nko muhira. Okay, murakoze. Nageze kumva umuntu yambwiye ati ngo je nduza mu Burundi nzoba nje kureba Tanganyika. Donc azaje kureba Tanganyika gusa. Urumva? Bibaze yuko hariho Tanganyika gusa. Ni iki kindi kintu wobwira umuntu kiri mu Burundi batazi? Icambere, Uburundi ntibugizwe na Tanganyika, c'est vrai, kizwi au niveau mondial, kori le deuxième lac le plus profond du monde. Mugabo ntibisigura ko ico gihe ari conyene, ya des lieux touristiques zinshi aho umuntu ashobora kuja ukavuga ati ibintu birahari canke ni. Donc nyene y a tellement trop de choses à part le Tanganyika. Abajene b'iki gihe hariyo ibintu basigaye bakreya, ari ahantu bakahagira lieu touristique juste kubera ingene bahakoze, bahasubiyemwo, bahitangiye, bakahagira promotion, donc hagatera imbere. À part ivyo vyose, dufise même des provinces zinshi zirimwo. Je ndi sûr, ndi convaincu ko chaque province ifise ikintu gishaje, ifise ikintu cayo cisangije. Ngerageje kunganira Dacia ku bijanye n'amalieu touristique, turese muri touristique menshi. Hariho kumbure benshi bazi Tanganyika, benshi bazi parce que Rusizi, ikindi naco abandi bazi ni uvuze Burundi benshi babona ingoma. Ingoma nico kintu kicerekana Burundi muri mu bikijanye na tradition. Rero hariho amalieu touristique tuzi, hariho mu Rutana, hari amashite, hariho Lac aux Oiseaux, hariho Source du Nil, hariho ibibanza byinshi. Gusa kumbure ngire ko mvuga ko ikibazo kiba gihari kenshi ubwacu abarundi ntaho tuzi, abajene b'abarundi ntaho tuzi. Ushobora no mujene ngaho Bujumbura atarigera dugana rimwe, afite imyaka 25 kandi akumva ari fier, kumva ariko birababaje. Urumva nshaka kucata n'umuntu ari muri Canada canke muri Suède, muri Suisse, umuzungu mubwire ngo karibu, nacufise umusigurira, nacufise umubwira so kari mu biki muri boîte canke muri boîte hariya zirahari. Kandi nziza kurusha. Rero turakeneye ikintu ca touche iri traditionnel, donc iki cakaranga kacu. Kugisha ubwo ati ndazi aho abasimbo baba, ahantu batamba gasimbo, ndazi aho batamba ugwedengo, ndazi les régions, ama régions, donc ndashaka gusigurira umuntu Burundi nkurikije ivyakaranga n'imico yacu. Nibaze ko muko muradukurikirana, nibaze ko muko muratahura byinshi mutari muzi igihugu cyacu Burundi. Nkuko muri benshi babivuze bagerageje kuvuga muri make, even n'abarundi tubanga mu Burundi ntituzi igihugu cyacu. Rero nibaze yuko nakaryo ni n'umwanya twashaka kubwira abarundi n'abarundikazi, surtout les jeunes, ndabinginze guys, dukunde Uburundi bwacu. Nta munyamahanga azozi ko igihugu cyacu nkuko benshi bakunda kubiririmba, nta numwe ashaka kudukunda igihugu cyacu. Ni ibintu byinshi bihari wiziye. Nize ibijanye no kubaka
no gushushanya amaplan architecture kubaka no gushushanya gushapa amazu n'ibindi bijanye n'ivyo nyene yego architecture mu kinofunofu. Okay, mademoiselle Witiki. Sindaheza niga hospitality and tourism bijanye n'ivyo nyene wari kuravuga rapport avec le tourisme, donc n'ibintu by'amahoteli. I just love it, that's all. Burundi buratonze deja Burundi bufise abantu babiri gusumba ko uyazokubaka uyacakora. Wow, nigiki wumva uzokora ngaha mu Burundi gushika bavuga ati ego Burundi turafise blisse vraiment. Nditeguye kumbura ubu ntibiragaragara ariko ndafise vyinshi ndiko ndategura ko bishobora gufasha aba jeune canke n'abandi muri kazoza yego. Numva no contribuer ni ku kintu kijanye no nama ndumva ko no créer le marque urumva marque iyo marque rero ikaba irimo le tout kandi I have a dream kandi izoshika urumva donc pour dire ico kintu ndumva ko ndakenera ko hazoza abantu bava hanze bavuga ati iki kintu ni c'abarundi ko nivyo mfise kandi numva carrément nobwira n'abantu bagiye nashaka ndabibutse mwibuke iyo mwavuye hari umuririmbyi w'umurundi yavuze ngo niwagenda muri aya mahanga ngo uze wibuke wavuye ugaruke ushime. Shaka ndabwiye dufite ibintu byinshi nkuko babivuze turafise amalako uzazo turafise Ragwihinda turafise Cohoha turafise amashute turafise mu Rutana hariho amashute turafise Imwaro hariho amashute. Guys dufite ibintu byinshi mu gihugu cyacu Burundi nibaza rero yuko nakaryo twaronse no kubapartager ivyumviro vyacu kuvyerekeye igihugu cyacu cy'u Burundi. Nibaza ko rero ntarandiriye mwakoze kutwumviriza numva nosaba Brice nko kurangiza akaja amashaka kubabwira. Merci beaucoup ubwa mbere mama Shimire Sandrine ego amana staff yose kuri no television iki kiganiro cyari gikenewe kandi nibaza yuko mubasanzwe mubikora mu bibandanya ça fait partie y'ukwerekana urukundo mukunda igihugu canyu cabibarutse ego hama ico novuga sinza kuvuga byinshi vyavuzwe ni kwa kundi nyene dukwiye gukunda igihugu cacu aho mwe wese ari yishimire ko ari umurundi ntaco bitwaye vyabaye muri kahise tugiye kubwira abantu uburundi bwo ari bwo nabwo bwacu tutarabumenya twaba twihuse cyane reka tubanze tubukunde turata ivyo dufise rero tugerageze badufashe mu mahera kumbure leta itegura mu vyitegekanya igerageze ishemwo imitahe kuko tourisme irinjiza amafaranga nongere mamagare n'abagwiza tunga mu gihugu bagerageze nabo bashiremwo imitahe kuko ni ikintu kigaragaza isana mu gihugu cacu kandi kinjiza n'amafaranga ni n'urudandazo ko abantu bavuye hanze bazana amafaranga baje kurabira mu gihugu amahoteli aganya amafaranga leta ikaganya amafaranga twese ubuzima bukaboneka yego ubuzima bukabandanya nico. Merci beaucoup pour ivyo mwebwe gute mwadufashe neza mwakoze kudutumira twafashe neza byakora n'undi munsi tuzoza yego. Merci yego. Okay, tubashimire cyane abakunzi bacu abakunzi ba K90 TV kuri microphone yari jewe nyene mumenyereye hama behind the camera ya David nukuri ndabashimiye cyane kungene kurikiranye ingene mwaduteza amatwi ingene nizera yuko umunsi nzobona commentaire zanyu kandi nyinshi gose apana zitatu nshaka nyinshi gose mu comment kuvyerekeye ivyo twavuganye ko hama nukuri ndabashimiye gose guys kuba dukurikiranye kuba twumvirije kubaryohewe kubo twatwengeje kubo tutatwengeje kubarize kubera byari bibabaje oya ntivyari bibabaje na gatoya. Okay, merci bisous dosambwana kurikira ciao ciao.